mu gisagara nta terume mufise ngo bapfubuze, nta terume bahora bivuga. None mwaza ko biva kuki? Hariho ibiyoga ngaha abagabo batagishobora gukora ikintu na kimwe, n'ingo zarasambutse mbere. Abagabo bishiga kunywa bijya biyoga bose baramaze kubatabani, hajya no kwiyahura. Babanza kubaza ngo mbega ngo yahora arya hehe, ngo naje ndarose. Habura amatari bamuhaye kurongora iyi ntara ya Bujumbura irimo igisagara ngaha, agata uvuga ngo amaparcelle aramaja he ngo ntagure kurondera izi wanje. Umenye yuko hari ku muriro. Twararavye dusanga itungo Burundi dufise ni gishi. Fatire ku butare. Ubutare ni umurima w'igihugu weze, ariko nimwiyumvire gusonzana umurima weze. N'abahora bimba ubutare babwimba batwara ntabazana ifaranga na rimwe, bagahezayo naho b'abarundi amahera baratwara ntubona iyo bayashize. Nubuwa dufise umurima abantu bisoromera bigira kujya kubikona ngo inkware zisezerana mu masesa ya kwari gusesa umwe wese atwara. Turabiraba turavuga tuti none dusonzana umurima weze. Nibaza yuko abahariya muri Cibitoke ya kera barazi uwo murima icarico. Nimwiyumvire rero gukenana umurima weze. Ubu rero nk'ubu twarafashe ingingo turavuga tuti uwo murima ni uw'abarundi utegereza gusoromwa n'abarundi. Ubu rero twarigiriye inama mbere hamwe baza baramaze gutangura nko mu ntara ya Kirundo baratanguye, hariya mu Kirundo ivyanda baratanguye, ibubanza baratanguye, naho nyene Gahongore barabizi baramaze gutangura. Ko ndababwira abarundi dusoroma mu murima tuwushore, hanyuma wasoromye arahembwa. Mugabo Burundi turonke ico dushora hanze. Ko nk'ubu bambwiye ko ivyanda baba bageze ku makontenere ashika 20 y'ubutare. Kare twahora turiko turafina. Nuvuga yuko abarundi tuvuye hasi, umwe wese akavuga ati ngira ico nkoze nta kizobuza ko dutera imbere. Mugabo kare twari twarase usoroma mu murima kubera iki? Turindiriye yafashanyo, tukarondera amadevize atakintu twashoye hanze. Amadevize kera mukuza yari imfashanyo, none no munsi imfashanyo ntayo. None mugomba cavahe tutayarondere twebwe nyine? Tutegeza gukora tuyarondere, hanyuma duheze twikenure muri ivyo dukenye. Aha rero nivyo mbashaka yuko twumve indongozi nshasha ico zije gukora. Indongozi zije ubu ntizije kumwe abandi bahora. Aha ntihabuze uriko aravuga ngo aho bukera ndabukura mu cibo. Naganda abwire ko ananiwe ubwo nyene, arananiwe. Kuko ubu tugira dukore ku buryo abenegihugu ari bo koko barereka indongozi bazikoreshe. Nico twababwiye ko hariho urwego tugire ruza rurimwo abenegihugu. Ni urwego rujejwe kurwanya igiturire, gusesagura itunga ry'igihugu n'akarengane, ruza ruhurikiyemwo bose. Twagize inama turaraba turabibona ko bishoboka. Igituma mu Burundi hari amahoro nukubera twagize za komite zihuriyemwo bose ziraba umutekano. Ntimurondere umutekano wavuye hehe? Wavuye muri zijya komite zihuriyemwo bose. None ubu no kugira ngo indongozi zacu zikore tugire komite zihuriyemwo bose kuva mu rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Nitwabikora ndazi yuko mugabo hariho uzoca avuga ngo je sinayinzi ko ari ivyo ngo ndashikiriwe baciye bavyuga. Hariho uzobivuga ngo ndashikiriwe ngo none baciye bavyuga. None jeho ko nashikiriwe ngaca ndavyugarirako. Naje naciye ndavyugarirako. Rero mwebwe mwandongozi nshasha mwe muzi mubifate nka nkama, mwumve ko mutaje mumeze nk'ababandi bandi. Hariho ababanza kubaza ngo mbega ngo yahora arya hehe, ngo naje ndarose. Habura amatari bamuhaye kurongora iyi ntara ya Bujumbura irimo igisagara ngaha, agata uvuga ngo amaparcelle aramaja he ngo ntagure kurondera izi wanje. Umenye yuko hari ku muriro
kuko ari utangura kuvuga ngo barya amajahe nanje niho ngiye kuriya. Buramatari w'iyi ntara ya Bujumbura, mbere weho mbenda gukebura ku kantu gatoya. Iyi ntara yagiye hamwe ari intara yari Cibitoki, Bubanza, Bujumbura Rirare na Meri, intara zine. Aha rero ndakubwire muri iki gisagara ca Bujumbura abantu babeshejweho n'ubwenge. Baretse ni mumbarire umuntu atagira akazi abayeho gute? Aha mubaho ku bwenge. Nukuvuga Buramatari mushasha aravye nabi, murashobora kumuzirikira muri iki gisagara akibagira Cibitoki, akibagira Bubanza, akaguma boheye aha mu gisagara. Mbeda bikumvise hakiri kare. Aha urashobora kuzubona abandi bazohirondera Buramatari bakamubura, umenye yuko uzobohereze guhuba. Buramatari wubu ibiro biri ubishira mu modoka kugira ngo ugumuri mu makomine. Aya makomine 11, amakomine 11, urumva ko ibyo ari byose mu ndwi zibiri, urumva ko atakomine nimwe butarajamo. Novuga tuharura uti mu kwezi ikomine n'imiburiburi nzoyigendera kabiri mu kwezi, kugira ngo hariya mu makomine bamenyere ubutegetsi bw'igihugu bushasha, kuko n'amakomine begeranije amakomine menshi bashira hamwe kugira nabo bagira imigambi. Mu gihe rero bataramenyera neza, Buramatari bagendere mugube muji inama gushikaho babona neza iyo bariko baraje. Na jewe aha naramaze kwiha intumbero amakomine 42 mu Burundi yose ntegereza kuyagendera muri iyi minsi nyene. Nihaye naja amezi 2, mu mezi 2 ntegereza kuba ngendeye amakomine yose kugira ngo twigishanye. Sinshaka kubona twe turi abakene kandi dufise umutahe, nta bantu nabo batagira umutahe. Mwebwe rero muhiriwe muhishije muri intara ya Bujumbura, mufise abimbuzi bimbura, mukagira n'isoko. Nukuvuga yuko abo mu gisagara ca Bujumbura murashobora kumvikana n'abariya barimyi, mukavuga muti wewe rima nzohingura nongere shore. Isoko murayifise, isoko murayifise. Hariya muri Rwibaga ndazi ko arabarimyi, Rwibaga n'abarimyi kandi barimbura. Nukuvuga ko nk'ubu mwebwe ico muca mukora abanyagisagara, muca muba muri ipanga ingene muzohingura ivyo barima no kubishora. Ico gihe muba mugize urunaniro, nico twita urunani mw'iterambere. Nta wicara, umwe wese abazinanyi n'umurimyi hariya. Jewe narigeze kuronka ubutumwa aho hirya ubuvuye Karembe, bati ntitwumva ingene mufise amazi aryoshe menshi kandi mugabo twe tukaba dukenya amazi ntimuyashorera iwacu. Nabajeje abakora amazi, nta numwe ariyumvira ngo afate ubwato ashora amazi hajya Karembe, kubera ntavyo twari tumenyereye. Ico bita guteza imbere igihugu ntavyo twari tumenyereye. Ubu rero harageze yuko duteza imbere igihugu cacu, twese dutera imbere, ntagire n'umwe abo mukene. Hari ababimbwiye ngo mbego gushaka yuko abarundi bose babatunze, ngo ntibishoboka. Ndamubwira nti birashoboka. N'ikimenyamenya mu Burundi kera bari batunze, bararima ikibiri, bakimbura ibijya byo kugira ibigega. Mu Burundi ni bya kera, ahubwo biratangaje uno munsi ngo tutarosa amasiro ngo ntitwobika ivyimburwa. Mugabo kera barakora ibigega kandi ibintu ntivyabungwa. Kera baracura, iyumvire nk'abantu bari bazi gucura kera, bagafata isuka kayishora hehe Uvinza, ni mu Buha, bashora mu Buha bagaca baza bazanye umunyu, baradandaza. None ubu tunanirwa n'iki kudandaza.
rero uburongozi bw'iki gihe dutegereza kuba imboneza. Indongozi nizimenye yuko ziserukira ubutegetsi bw'igihugu. Ubutegetsi bw'igihugu nabwo bukaba bushingiye ku bene gihugu. Aha abantu benshi nabonye ntibarabitegera. Buramatari ntava avuga ngo ni umutegetsi. Ubutegetsi bw'igihugu bushingiye ku bene gihugu, nico gituma ari amategeko. Amategeko tuvuga ngo demokarasi, amategeko ni dictature, utegeza kuyakurikiza vyanka bikunda. Umurongozi rero ahagarariye amategeko, nico gituma buramatari afise ibishigikizo, afise abajeje umutekano, abapolisi, arafise abasoda, akagira abacamanza, arafise ubutungane. Abo rero bamushika kubera iki? Nibo bategerezwa kuraba ko umuntu wese akurikiza amategeko mu gihugu, ko atanumwe aja hejuru y'amategeko. Kuko mu minsi yahera hari abantu bari barishize hejuru y'amategeko, murabazi mwabita ibihangange, ngo ni nakavuze ngo urubanza niruhagarara ubunyene. Kirazira. Wewe uri ndongozi uhagarariye ubutegetsi bw'igihugu, niwe buserukira ubutegetsi, nabwo n'amategeko. Amategeko n'ayabene gihugu bose, nta numwe kandi yemerewe kuyarenga. Umurongozi n'umuzezwa bintu. Urabona abakenyezi bavuga ngo n'abazezwa nzu. Nta mugabo ahora aja kwarura umukenyezi ari hari kwe, ntawe abari umugabo gito. Umugabo aja kwarura umuzezwa nzu ari hari. Umuzezwa nzu n'umugestionnaire. None rero umurongozi ajejwe ivy'igihugu kubitunganya ku neza y'abene gihugu. Buramatari kirazira ko ucuva kujya modoka ni gwawe. Ijya modoka bene gihugu bayiguhaye kugira ngo uyikoreshe ibikorwa vyabo. Utegereza kuvyumva uko ahandi abene gihugu bazokwigarama. Hariho umusitanteri mu miseze yakuwe, yafashe imodoka ya komine ayipakiramwo umusenyi. Araduza, abene gihugu bacara mufotora, bati imodoka yacu urabe uko bariko baragira, ngo hanyuma ngo ejo yapfuye. Ingingo yaciye ifatwe rega, koseko binara yaciye ikoranira mukura musitanteri. Nuvuga genda bikenguruka abene gihugu barahaye baramenya ivyabo, kirazira kurya ivyabo babona. Wewe ujeje gutunganya ivy'igihugu ku neza y'abene gihugu. Umuburamatari rero amenye ko muri iyi minsi ajejwe ibintu bidasanzwe. Buramatari ubwa mbere ni waserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Umukuru w'igihugu aserukira ubutegetsi bw'igihugu mu gihugu. Buramatari agaserukira ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Nukuvuga yuko buramatari aserukira umukuru w'igihugu mu ntara. Ntivyumvikana rero ingene mbafise ubuserukira mu ntara nkaza asanga bene gihugu bariko baranyitura jewe buramatari atavyazi, haji bawananiwe. Buramatari urubanza rwonyene kugira ruve mu ntara rugende muri kurudaperi, mu bisanzwe yategerezwa kuba abizi, akabaza perezida wa TJI, urwo rubanza numva kwa bene gihugu rumeze gute, akagusigurira. Umukuru wa TJI mu bisanzwe ni waserukira ubutungane mu ntara. Ntivyumvikana rero urubanza rushika muri kurudaperi, TJI perezida wa TJI ataruzi ko urwo rubanza rubaho, ntaca bariko arakora. Abene gihugu rero bariko baranyitura bazoba bariko baha amanota buramatari angahe? Barinze baza kwitura umukuru w'igihugu, buramatari hari bamusivye, bazamuhaye angahe? Ubusa. None tuzokwemera nzohatabikiza hose bikunde? Bazabahejeje kuguha ubusa. Gerageza buramatari ushikira bene gihugu babwira uti mugize ibibazo telefona ngaha, ubaha inimero yawe, kurya naje banyandikira niko nawe bazokwandikira, ahubwo jewe nce ndonka ibirego bike. Kandi nivyo tugitangura ibirego vyari vyinshi, muga kubera baburamatari twagiye turaje inama n'ingingo vyaratevye biragabanuka kubera baburamatari bariko baregera bene gihugu. None rero buramatari
ubimenye ko ari wewe muvyeyi mu gihugu bategeza kwitura. Ndetse ntivyari ngombwa ko abenegihugu baza iwanje kunyitura naho vyaba vyananiranye, wowe niwe wari kubaserukira ukavuga uti ndafise amadosiye mu ntara ampanze bimeze uku naje vyananiye nge ndabigira nje kugusaba ubifashe. Nivyo sebukwe wa Musa yahanuye Musa avuze ati tora abaguserukira bazoraba imanza ntonto hanyuma ibigumye baba arivyo bakuzanira. None nanje Buramatari wewe ibigumye vyakunaniye nivyo ukwiye kunzanira mu givyoroshe ukabikora. Hariho imanza mpora zitagira mvura abenegihugu baje wanje ukiyumvira uti none ngaha hariho ubutegetsi bw'igihugu muri ako karere. Rero Buramatari ubimenye uzoca uvuga ngo barakuruhishije. Hariho umunsi umwe numvise ndushe none ibintu byose mubizana iwanje byose. Nyawaya acambwira ngo rega wewe ngurinda yahundwa gwemera tuze turarira imbere yawe. Ndayahundwa kwikorera imiliyoni 12. Buramatari rero ubu vyumva. Buramatari rero uretse guserukira umukuru w'igihugu niwe ategereza guhuza ibikorwa byose bibera mu ntara. Ibikorwa byose bibera mu ntara niwe muhuza bikorwa wavyo kuko abakorana ibisata bitandukanye. Hatabonetse rero umuhuza bikorwa bokora nabi. Aho twogira akarorero igisata cy'uburimyi kirashobora kwimbura vyinshi, bimbuye hagaca habura isoko. Iyo hariho ubutegetsi bw'igihugu buca buvuga buti twarose umwimbu mwinshi reka tube turarondera ingene umwimbu uzoshoka. Hariya imayoyo nagiyeyo mu bihumbi 2016-17. Ico gihe nsanga bariko bakura isoko runini. Hari ubukene aho muri iyo komine. Ubukene butagira uko bungana, inzara yari yabamaze. Hanyuma rero usanga bariko bakika isoko kinini cyane. Ndabwira ariko mwebwe murashaka kubaka isoko mutagira ivyo mushora. Baca bambwira ngo urumva ngo hatwubatse isoko bobwira ngo babe mutambu ngo baronka aho bashorera. Mugana badafise ico bashora. None ubu narasubiyeyo ncasanga ya soko bariko barayakura ahubwo isigaye ari ntoyi ahantu hahora ubukene ntuze. Ibi byose nivyo bituma avuga nti tuzotera imbere. Nuvuga nk'ubu rero kumenya uti abantu barakeneye aho bashorera, barakeneye isoko. Nukuvuga uri umuhuza bikorwa. Noneho ubuhoho rero murumva ko ibisata byose bizoba bikorera mu ntara. Ibisata by'abashikiranganje. Kare bajya abadirektere bahora bavuga ngo nigiri ngo narindi mu bushikiranganje naho kumbe yari kuyerera. Ubu ntibizokunda ni mu ntara. Nuvuga Buramatari kujya umushikiranganje wa mbere ariwe muhuza bikorwa mu bagize urwego shingwa bikorwa rwa leta. Niko Buramatari nawe ariwe muhuza bikorwa mu bisata bitandukanye byo mu ntara. Ngira ngaha muri ko muranyumva abo buca barongora ivyo bisata bumve yuko Buramatari nawe azoba afise akanama shikiranganje gatoyi ko mu ntara. Nawe ahuza ibikorwa bagagira imigambi bagashira hamwe. Abashinga amateka muramufasha Buramatari mukurikirane murabe ko ubushikiranganje bwo aribwo bwose buriko barakora ikintu mu ntara kugira mu murya kara ace abwira umushikiranganje wa mbere. Murumva ko Buramatari azobafatanye n'umushikiranganje wa mbere aca mubarira ati ngaha ubushikiranganje n'ubu tubona ataco buriko burakora. Hanyuma gutyo abashikiranganje bakurikiranwe nabo ingene bariko barakora kuko ubu dushaka igihugu tugikuraho cyari kiri tukiduze kwindi ntambwe. Niwo mugambi ntimurondere ngo nibindi dutegereza kubona Burundi bwavuye aho buri kwindi ntambwe, niho bizoca igihugu genda neza. Buramatari rero ubimenye yuko ujejwe intwaro uraba ko amategeko yubahirizwa, ujejwe kwereka inzira abene gihugu bofata
kugira ngo baronke ubuzima bwiza. Bokora iki? Nk'ubu mu gisagara ca Bujumbura bakubwira bati ibintu birazimvye, buramatari ca mwicara muti bizimvye kubera iki? Muzosanga bizimvye kubera abakomisiyoneri. None abakomisiyoneri twobigenza gute? Nta buryo umuguzi n'umwimbuzi bofatana, ugaca ubwira buramatari wahariye uti koperative zo hiwanyu zihure na koperative zo ngaha kugira ngo bahane ivyo bimbuye. Ibi ndabivuga kuko jewe abahora bagurira ku murimi wanje ndiko ndasoroma barambwira ngo namba ari kuri mitiwere, nkabi Bujumbura bacavuga ngo namba ari kuri mitiwere. Kubera iki? Narabibonye hariho abantu birirwa bicaye ku marigara akarindira ko riya yeza, vyeze agaca agenda. Hari n'abatangura kugura umugwazo akamuha nkuba ikiro cy'ibiharage akakigura 1,500 cyangwa 1,000 afatiye ku bukene bw'umurimyi. Uwo muntu nawe aguriye umurimyi atarashika no kwisoko, hajya gishira kwibarabara asanga ari umuntu amurindiriye kwibarabara ati ndakugurira. Uwo acari yunguka nawe 500 cyangwa 1,000. Mbere benshi bashaka kuguka 2,000 1,000. Uwo nawe aguriye kwibarabara ageze kwirembo ry'isoko asanga ari wundi amurindiriye, nawe agaca amugurira, nawe yungutse 500. Ashitse mu isoko agaca hava umuntu yavuye ino i Bujumbura agiye kurangura hariya ku isoko y'Igwibaga. Hanyuma nawe wa wundi arashitse aci abikwibwibaga agashikana ngaha, nawe akeneye kunguka 500. Yabishikana ifusi gishitse ajya kuri kote muhora mubibona, babirangurira ku muduga nyene, agaca cyana mu isoko muri Kotebu. Muri Kotebu hacaza uwundi arangura aja kuyaga mu Kamenge. Igitoki cavuye ku murimyi kigurwa 3,000 kizoshika mu Kamenge kigurwa 50,000. None kubera iki abanyabujumbura batokumvikana nabo b'Igwibaga? Koperative y'Igwibaga igaca yumvikana ni koperative yo ngaha, hanyuma bigaca bishika bizimbutse. Hariho uciye avuga ngo natwe abanyerigara duce turyiki. Hariho uciye abivuga ati twere komisiyonere natwe tuzoca turyiki. Twavuze yuko umwe wese ategerezwa kurya abiza kuya. Ico gihe mwe mubigiza ibujumbura muzoba muhejeje kugira rwa runani chaîne de valeur. Rujya runani niko rwa mbere ruteza imbere igihugu. Urumvise rero buramatari nkaho bavuze ngo birazimvye, ucumenya kubera ikibizimvye. Akantu mpora mvuga akantu mwarampinyisha. Nabajije nti mbega kuyo mbonye imodoka zitonze zirindirira igitoro kuri station ko ntabonamwe amavewiti, none zo zinywera he? Ko mwibarabara tuguma duhura, zinywera he? No kuvuga yuko bajya bo ku station bari igitoro bakabesha bagaca bakijana mu yindi station twe tutazi, hanywera rero bajye babose. Aho buramatari utegerezwa guhiga uti none iyi nywera hehe ko ntari ganda ibona itonze. Ico gihe uzohejeje gusambura ya soko yirabura y'igitoro, tuzaduhejeje. Kandi je ndazi ko abene gihugu bazobigufasha mu guperereza aho ibintu bipfira. Mbere mu mvugo niba babitubwiye, umuntu bamuhaye igitoro amaritiro 10,000 ajana muri station yo mu mbuga aca kigurishiriza mu Rumonge. Mu mbuga mu mvugo baridodomba bati turabuze igitoro. Tugiye guperereza dusanga wa mugabo yagishikanyo yakiririye mu nzira. Muga kubera bene gihugu bavuze twace tumumenya kandi yarafashwe. Uno munsi nibaza yuko arahabitse kuko murumva ko ari inkozi y'iki. Nuvuga yuko abene gihugu bashatse ibi bintu bibi byose byohera. Rero mujeje intwaro ubwa mbere rondera umwizerano hagati y'abene gihugu n'uburongozi, haba umwizerano ukwiye kugira mugume muvugana ubuzima bw'igihugu. Nta gihugu na kimwe ari ijuru. Je muramvuga ni Uburundi namba bwahindutse ijuru. Uburundi bashaka kuvuga ngo ikibazo kihari ni kimwe gusa, kimwe cyonyine
genda muri Etats-Unis murabe ibibazo bafise ingene bingana, genda mu Bufaransa murabe ibibazo bafise ingene bingana, n'umuyoro. Mugabo mu Burundi ikibazo kimwe gusa. Canibuka ivy'amacakubiri bikiri muri iki gihugu, niga hajya hirya ijya kampisi Rohero yitwa Atene. Hanyuma ico gihe imvugo yari ihari, babajije ugwaruka ngo mwe gugwaruka ngo ibibazo mubona mu Burundi nibihe? Turi twebwe ikibazo dufise n'ubumwe bw'abarundi gusa. Uno munsi ubumwe bwaraje none ibibazo bica bihera. Tukuba tuzi ko turi kw'isi. Je mbere iyo habonetse ikibazo mvuga nti ahubwo turatomboye turaronse ikiraka. Kirazira ko uzokwigera uvuga ngo mu Burundi ngo tuzoba iparadizo. Niba ufise inzu uno munsi watanguye kuvuga ngo iyi bigorofa nani, iyi bigorofa ufise uno munsi voiture Corolla ngo gafuma kaba karafu 4 ufise rafu 4 nawe ngo yayifumi ba V8 nawe ati ya ati gitoro hawapi kabisa ati ntinyaruka ati nkuyakadege uwindege nawe ati ya ati kerozeni irazimvye ati no kwibera inkona nkaza ndigurukira atacamira. Nta muntu azokwiga atagira ibibazo. Zamurasubiza amaso inyuma murabe iyo tuva. Je nico gituma cabura mu Burundi twebwe nyene twashobora kubuhindura bukaba paradizo. Twe mugabo nta wundi azoza kubuhindura, ni twebwe nyene. Ujejwe rero intwaro yumvise yuko ari wajejwe gukurikirana ibibazo byose byo mu ntara kandi akabitorera umuti, kugwanya akajagari mu karere urongoye kirazira. Ujejwe intwaro ntiyemera ko abantu biyahura. Be murazi ko mu Burundi hari abantu birirwa bariyahura. Hajya abantu biyahura ucutangwa kwimvira uti nibiki, ubwo hariho uburongozi, hari ingorane yiyi. Aha rero mvuze kwiyahura muciye muvuga ngo kwimanika ku kiziriko. Kunywa ibiyayura mutwe si kwiyahura. Mwari muzi ngo mvuze ngo kwimanika ku kiziriko. Abantu banywa ibiyayura mutwe hajya bariko bariyahura. Hariho ibiyoga ngaha, bajya abadandaza bobo ntubabwire bikenereye amahera gusa. Hariho ibiyoga ngaha abagabo batagishobora gukora ikintu na kimwe. Ningo zarasambutse mbere. Ningo zarasambutse. Mu gisagara nta terume mufise ngo bapfubuze. Nta terume bahora yivuga. None mwaza ko biva kuki? Abagabo bishiga kunywa bijya biyoga bose baramaze kubatabani. Hajya no kwiyahura. Abantu baja mu busambanyi no kwiyahura. None umugera bawanduye ntabahejeje kwiyahura. Erega hari utuntu duto umuntu yibaza ko ari ibintu bibayabaye. Gukura akajagari mu gihugu nuko ibintu byose biba ku rutonde. Mugama ina ngahanganga bafisa abagore benshi ko bafisa amazu menshi. None wubatse inzigira gatatu none ucuyibamwe gutu tuza n'ubundi mugore. Aho ajya mahera wo kubaka inzu ya gatatu wokora umugambi uzokubeshaho ubuzima ukaja kubaka inzigira gatatu. Inzu yubatswe ku miliyoni 300 uyipangisha ku 80,000 nawe umupanga yaronona inzu yewe. Ayo mahera rero ko wari ufise inzu wari gucugira umugambi kuko ugize umugambi uhakazi abantu benshi. Ugize umugambi ntubura n'abantu 10 uhakazi. Mugabo ugo ruzubatse ngaho utwaye ni parcelle batagira inzu bari kubakamwo uteye ingorane kandi nawe ntiwunguka. Akajagari rero karakwiye kuvaho. Abantu ntibiyahure ubona. Ubujejwe intwara araraba yuko abantu baba ahantu hameze neza. Nivyo kare ntavyo twitwararika, hariho ibiruta ibindi. Uburundi twarigeze kubwanka gushikaho inyuma y'urupangu utahita iwanyu. Hajya murazi gituma abarundi bose ashaka kubaka agaca ashirako
na clôture mu bindi bihugu murazoraba clôture ni imwe kujya muri quartier oyiwa muga mu Burundi ubushaka kugira kareta kawe naho aho atawukwinjirira ugaba nico gituma inyuma y'urupangu ntimuhakubura kuko si wanyu nagadabwire rero ko hajya ari wanyu ni mu Burundi umunsi umwe nagiye mu Nyakabiga nzabona umugabo yicaye kuyarara hejuru ariko ari telefonera ataco yinone neza ndamubona kabisa nca ndahamagara mere de la ville ninyaruka mu Nyakabiga hanaha niwe acarikuraho niko naciye mvuga abandi nabo bari kwirigara nyene impande y'iyarara cavuga ntabazana ibeni abari bo nyene baca bayipakira niho baza kumenya isoko icarico narababaye mu gundi mwanya nca ndaryoherwa igihe twagira isekeza ry'isuku riya sekeza ryarabaye kandi mu kwezi kumwe Bujumbura yarakaka aho kigisagara hanyuma haca habera inama y'ibihugu 20 na bingahe muribuka inama yaciye iba na secrétaire général akaza wa Nations Unies bose ubutumwa basize kuri bajya babaherekeza babwiye ngo urabwira umukuru w'igihugu cyanyu uti felicitation ati mufise igisagara gisukuye nari mfise akababaro ndiko ndavuga ngo dukubure muga murumva ko mu nyuma natwe twarashimiwe hariho umwe yambwiye ati none mwebwe akabanga kanyu nakahe ngo kisuku hariho ivyo amaze kumbwira umutekano nico gihe isuku nyene bakabanga kanyu nakahe ndabwira ntekareka urazi umucafu uri ngaha muri iki gisagara ngo ubwo wowe urazi wacu yaciye ambwira ngo ubwo wowe urazi wacu ngo urabe hari ahantu ugiye ajya turivugisha hari ahantu imodoka iri kwiragenda hari igipfungu c'amasashe imodoka ikabura hica kubera amasashe ariko yagurutse imiduga iri kwiragenda ukiyumvira rero acavuga ni mu Burundi twibera akarorero dusukure abarundi bamwe bajya bakaravye bariyubaha kandi muze murabe mu mpangu uzosanga hasa neza cyane muga kwiremba akaba hasa nabi kubera iki igihugu ntitwaciyumvira twiyumvira mu rugo iwacu gusa hanyuma rero nagenda babwire n'ubu nabonye ko amayarara yagarutse kwe musitani aha muri mukaza amayarara yagarutse hirya yejo naciye kuri Boulevard de l'Iprona nabonye amayarara menshi ngira ngo no kubera uburongozi bw'igihugu bwariko buragoyagoya muri iyi minsi heza erega atamurongoza abaho haba akajagari nyene ubu rero ikintu ca mbere co kwihutira tugira isuku aho tubaye tuhasharize dutangwe gutera amashugwe birahimbara sinzi ko muraraba ubu ugiye kuri aeroport uvuye muri ribarabara winjira kuri aeroport iyo muwe tuyadushugwe ntimubona ko haryoshe none ariko muribuka ko kugira abatarajya amashugwe ari agiye kuyatera hamwe umuntu ubona yambaye costume asa neza muga mu mutwe ntakiri umuntu atashobora kumva yuko ashariza hakorera utegeza kuvyumva igihe nawe umushikiranganje w'intwaro hagati niho twataye utera amashugwe mu gisagara ngamubona hari igihe mushatse muragorana naratera amashugwe ngaha kuri Boulevard de l'Iprona mukarara muyaho Nyanza gushika buregure ndamubona buregure mengari ngaha quelque part ico gihe buregure ndamubwira nti buregure reka nakwereke ubu uzana abapolisi hariho police de l'environnement uwuhonyoyeyo acatanga amajana 2 kugira twirondera umukozi azosubira gutera amashugwe hanyuma erega barabafashe basanga nta faranga na rimwe bafise bati no ibihumbi 2007 abantu bari bakenyeye baga no musa bakenyezi bavuga barakenyezi raguma ni ngo mwifunda ariko ni noti siko byari bimeze amajana 2 barayabura ngo none ngo tuko dusaza atagira ifaranga na rimwe tumugire gute turapfunga ndarabwira ntoke reka duhindure umukenyuro genda ugura amasuka
acazana amasuka hajya uhonyoye aca avaho ateye amashugwe. Hanyuma rero umunsi urizina nza numva kuri RPA bahaye interview umuntu avuye mu Rumonge ahonyoye mu mashugwe ngo jewe murabona ngo ivyo bintu byo kucaje baza kundimisha ngo je nari niyize ngo mu bikorwa bwayi Bujumbura ngo sinuvugene baca bandimisha. Muri RPA bari bazi ko bariko baranegura bariko barakritika, naye ncavuga nti ndatomboye biravuzwe yuko uzohonyora azoca arima. Ubu rero baca bahatinya mugabo bibaza ngo bariko ngo baranegura, nanje ntiho publicity yabaye ko uzohonyora amashugwe ubu azoca arima. Buke hariho Mutama Nzobona riba yari secrétaire général de gouvernement hajya hirya mbona amashugwe wewe yarakuze ameze neza. Ndamubaza Mutama wewe none ko batayahonyora je ngahadatera bagahonyora. Acambwira ati ndakubwire ati Barundi baratinya karimbi, ati genda ufate twatu nyuzi tuva mu ikasete atuzitire, ati Barundi baratinya karimbi amashugwe azokura. Erega niko byagenze, niko twabigize uburuhiro. None nagira ndabasabe vraiment ubu tuba basirimu dusirimuke, tuba basirimu twumve yuko aho turi hari amashugwe. Hajya ku bushikiranganje bw'intwaro hagati muribuka je ndi ministre ko hari amashugwe, hajya imbere yaho hari amashugwe n'icyo nateye aba plano nta numwe yanyicarana bose kwari gukora muri ayo mashugwe. Genda mu ndabira ya haru bararanduye barahonyanga hajya kuri place de la Révolution nta mashugwe muzi yarahari ngene hari hameze. Ibi bintu by'uko rero ngo umurongozi agiye ngo nuguca usambura n'ivyo yubatse vyiza, ayo mashugwe twayateye mugurumba bakurikiye ntibaciye babandanya umenga ngo nukugira ibindi. Naganda babwire rero hariho ingeso mbi y'abarongozi iyo ashitseho adashaka no kwicara mu ntebe uwasubiriye ahora yicaramo agaca ahita kwiyarara akagura iyindi kugira asesagura amahera y'igihugu gusa. Ivyo sivyo, umuntu arakubwira ati je nari ngejeje aha imugambi nashaka gushika ko waruriya ngejeje aha, nawe ugaca uvuga uti nanje reka nje ntera iyo yindi ntambwe, ntuja gusambura bandanya. Ubu kuko dushaka igihugu giteye imbere no kuvuga uvuga uti we warugejeje aha nanje zoca shikana ngaha. Rero isuku mvuze isuku ryo ku mabarabara, isuku ryo ku mpuzu ryoye. Ndabwire je nararavye abantu bari hajya ku isoko ya Kotebu nca ndaba abari Bugarama, sange Bugarama niho basukuye kurusha abari hajya ku isoko ya Kotebu. Murazobiraba namwe hari abantu bubaho kaja ahabona yambaye ibishambara abonemera nibajya b'inkima, hariho abafise inkima z'akazi mekanisi yategerezwa kujya munsi y'imodoka. Murumva impuzu y'ingene mugavuye ku kazi acakura ya mpuzu agaca yoga kamera neza. Ndakunda cyane abafundi bo ngaho Nyambuye, Nyambuye oye ndabakunda abafundi bo ngaho Nyambuye, baraza bakubaka muhuye kwishantiye emwe abasa nabi ku mugoroba muhuye rero baduze abasirimutse. Abantu azi yuko acasukura aca yambara agakura inkima biba bimeze neza cyane. Tugire isuku no kuri twebwe nyene, tugire isuku tumere neza niho bazotwubaha. Rero mwebwe abene gihugu mwese ico ndabasaba ubwa mbere igiteza imbere igihugu ni discipline, kumva no kumvira. Kumva ni kimwe no kumvira ni kindi. Hariho abantu je bahora nza numva banyandikiye basaba ikintu bambaza ikintu ngasanga nico naraye mvuze nko muri discours, namanje ndababwira nti jewe ico dupfa na mwebwe ntimushaka kumviriza uburongozi bw'igihugu ibyo buvuga. Iyumvire uri dongozi uri kurerekana ivyo kogwa ingere vyogenda n'impanuro ukazubona abantu ntibashaka kuyumviriza. Kumva no kumvira ni ikintu cya mbere gikomeye cyane, nico gituma abantu bagira urunani mu bikogwa.
aho rero nicyo cya mbere nobasaba, hanyuma nkabasaba gukunda ibikorwa. Nta muntu n'umwe akwiye kuba atakantu yakoze. Aha mu gisagara birahimbaye, abantu benshi bariko baraduga kugira imigambi y'iterambere ruguru, bagataha i Bujumbura kandi bavuye ruguru. Hariho abamenyesha amakuru nagiye numva bambwira ngo nzeje kubafasha naje gusoroma ibiraya ngo ko nabo bafashije. Murumva ingene biryoshe nk'umumenyesha amakuru ugasanga nawe arafise umurima. Aha muri ngaha nta kintu kiryoshe nk'ukurya utwo wirimiye wewe nyene wisoromeye. Ivyo si umugani ndiko ndaca, je narigeze kuba umukene kweri. Ico gihe ndavuga nti kuva uno munsi sizosubira gusuma inyama canke imboga. Barambaza ngo nuzobigenza gute? Bukeye kabiri basanga ndiko ndarandagura gazo yariri mu rupangu ntera ibitunguru n'amashugwe. Ibitunguru be n'amashu wabiteye neza dudushugwe mu rupangu. Rega hari aho urima no mu ndobo ishirera wirimye mu ndobo. Jenjembre mu ndobo irera kandi nabipimye akajenjembre kamwe kavuye ko ikiro kirenga mu ndobo. Hajya mwirirwa muravuga ngo mubuza amahera. Yo amahera rwose ga. Ico gerero je narinze ibitunguru ndarima amashu. Gusuma imboga bica biravaho. Ncanzana inkwavu. Naza inkwavu n'imbata n'inkoko. Je nabonye duca turya imirete, tukarya inyama kuko inkoko zaraberura. Ubukwavu agakwavu bakajya kuri clôture ugacushira ko nakabati. Mu bisanzwe agakwavu ni twatundi bavuga ngo ni animal d'accompagnement. Mbere jewe ngezaho mvuga nshira inkwavu muri jardin ku buryo zonyene zimenye ingene zirira. Rero namwe bwe naho muri ngaha mu gisagara birashoboka umwe wese akaronka akantu akora. Naragiye mu gihugu cy'u Buganda. Icambere nabonye mu Buganda rijya rigara ryo kuri kontware atari mwijoro ntawuronka. Ncambaza none baba bagiye aba fonctionnaire. Cyasanga Buganda mu kubaka begereza inzu kwibarabara kugira asigaze mu kigo aha nakorera utugambi twiwe. Avuye ku kazi yiruka gukora twatuntu usanga ariko arabagara ariko aragaburira udukoko atunze ugasanga ariho utuntu ariko arakora. Hageze sama y'ijoro agaca yoga agaca agenda rero kuri ryarigara hamwe kuri kontware. Murumva ko ajayo afise ikintu yamaze gukora. Hariho ubworozi nabonye bukomeye cyane mu gisagara mwe mwokora. Ubworozi bw'ibizinu. Champignon jewe nizo zankijije ndababwire. Urashobora kurima neza champignon abatabizi hajya no muri saro urashobora kurimayo ikizinu ukamengana amashugwe. Birashoboka. Hariho utuntu rero naho muri mu gisagara mushobora gukora tukabaha amahera cyane tukagabanya amahera mwahora mukoresha muja gusuma. Rero mukunde ibikorwa umwe wese abwire ikintu avuga ati je nakoze. Ibi byo kuja mu service nimuzopfa mutunze. Service ngo ndimunyezamu ndumuyaya ndumuboyi ndumushoferi ni gestion des affaires kurana ngaho uzo nintica ntikize uzohembwa mugabo umenye kuzopasura. None pasure bizoca bigenda gute? Reka muzosaza. Rero ko muzosaza ni mwe murarondera ikizobatunga. Kuvuga ngo zo umukomisiyoneri hajya kuri bata uzofuteye imbere. Oya dutangura umwe wese arabe ico yokora kugira ngo aje muri chaîne de valeur. Yemwe nari nyazi. Reka mugabo namwe mwari munkumbuye n'ivyo. Mwari munkumbuye kugira ngo tube turaganira. Hariho igihe duhora tuganira neza iyo twatunganije igikorane ijya minsi tukamarana twigishanya. Kandi hariho abantu ubu bafise ubuntu burengeje uko bari kubera gusa izi nyigisho tuza turahana twigishanya gato gato. None nk'ubu abaho haruguru mu misozi ntibumvise ko igitoki ari bo. Igitoki kijya rubona madoadoa. Genda mu kiribe kijambere murabe ingundu 10 gusa. Amamiliyoni muzoharuba. Samba ndabazanira uwo musore yabinyigishije. Sinabaye nkije kurondera aho norima ngo ntanga karorero kuko yashaka ko ntanga karorero. Ariko narasanze hari imageyo umuntu arima kijambere
nagiye kumutemberera ararima yashu usanga ishu ipima ibiro 8-10 ndaraba amatunda arima ndaraba ibitoke arima ndamubajije none gamutama nti wewe nk'ubu uri umukene ati jewe ubukene jewe buraba kandi ari umurimyi rero nk'ubu hari akigwa murose ariko nshime cyane ababa mu mitumba murabakozi burya je nama ndabaraba hajya ndahaca nkaraba ababa muri imitumba twarazananye umukuru w'igihugu turiko turatembera twagiye hagati mu gihugu umukuru w'igihugu ari yagendeye Burundi ariko aramanuka abonye hajya muri iyi ntara ya Bujumbura rirare yasokorera amosozi n'ibigumbagumba akambaza ngo none akabona amabati hariya mu bitoki ngo none ngo hariya ngo bashikayo gute ntihari utubarabara burya nshaka kamwereka akabarabara akabona imirima akabona ibigazi akabona ibitoki ibiharage gushika umenga yo kurura amosozi yavuze ngo Burundi bumenyi bugiyemwo gusa biranejereje rero ufise abenegihugu b'abakozi hariya muntu zibukike barafashe ifoto umunsi umwe bayerekana ku marezo sosio abantu benshi n'abarundi bari buraya barahakanye ngo si Burundi none Burundi dushatse tukabugira uburaya erega tuteza kubihindurana bube uburaya rero ndanezerewe kandi uko kuntu mwaje muri benshi burya iki ni ikimenyetso kitabesha yuko mushashaye kubona muri ko murakorana n'indongozi mwaje muri benshi sinari ndavyiteze gose kuko nari niteze ko duhura ari abo kumukaza gusa kuko ejo tuzoja muri Ntahangwa nababwiye ko amakomine yose nshaka kuyagendera kugira ngo tuze turahanurana none rero reka kubera ivyo mamagare abarongozi banyu bashasha baze ngaha duhere kuri nimuzire rimwe mwese muri amahasa nimuzire rimwe rero ujya mu mama mubona dukoranye igihe kitari gito neruko vongo ntimuvuge ngo mwatoye nabi ndazi yuko azobishobora ntimwihenze mpora ndamubona yahora akorera mu biro by'umukuru w'igihugu naje naramuye ni vyiza ayobora amatari nawe wewe n'Uburundi bwose arabuze arabutembereye no kuvuga yuko arazi umwongo homa n'udahoma yahora mu kumoso ubwenge yakuye mu kumoso rero aho bukera nibwo agira bazanemwo namwe asanzwe yarabaye n'umurimyi tugangira ngo niho sawa ubundi adugira none rero buramatari uno mu generale bagabo intara ya Bujumbura murazi ko ikeneye amahoro irakeneye amahoro kuko hariho abantu bama bashaka kuza baratugirira nabi nico gituma nabahaye rukovongo nyene w'umugenerale hamwe ari mu rugo bose bavuga bati hariyo umugabo kuri umugabo urabavogera turabe none reka rero ndamuha ijambo nawe agire icyo abashikirije Bujumbura oye murakoze nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ba nyakubahwa mwese mukoraniye ngaho muvugira mwese z'intara nziza Bujumbura namwe mwaje kudushigikira muvuye mu zindi ntara tugira amahoro zangwa amahoro umutekano iterambere mu gihugu cyacu na cyane cyane mu ntara nziza yacu ya Bujumbura ubwa mbere nyanicyubahiro mu nkundire mbanze nkenguruke ku iteka mwanteye
ryo guhagararira iyi ntara nziza ya Bujumbura. Nkenguruke ibikorwa mwanjeje mwabivuze, ni ibikorwa byinshi byo kuba guhagararira bene gihugu, kuba umusuku wabo. Rero munkundiye nsabe abanyabujumbura mwese muri ngaha mumfashe muntiza amashi yanyu, tumukomera amashi menshi n'icubahiro. Ubwa kabiri nyene icubahiro nagomba ndabemerera icese yuko impanuro mwaduhaye, impanuro mere mwama mwaduhaye, yuko nzokora bishoboka byose kugira tuzishire mu ngiro. Aho rero ndasaba abenegihugu mwese, abavuka ntara mu ntara yacu ya Bujumbura, nk'uko nyene icubahiro bivuze, munshigikire. Ndumwe sinovyishobotse, ariko nk'uko twama tubivuga nyene icubahiro abivuga, turi kumwe twese birashoboka. Rero ico ndabemereye, nzobabera umusuku, nzobagamurukira. Hanyuma namwe, ariko nisekurungurana, namwe muzongamurukire, namwe muzongamurukire kugira bigende neza. Ikindi nobasaba, yabivuze nyene icubahiro, nukuba ijisho ry'uburongozi. Dufashanye kugira ahantu hose mubona ikitagenda mugishikirize. Twaratanze amatelefone yacu, ubu tuzoca tubaha n'amatelefone ya ba musitanteri kugira ikintu cyose mubona cyoteza imbere intara yacu mugishikirize, haba mu bijanye no kubumbatira umutekano, haba mu bijanye no guteza imbere intara yacu. Aha twebwe dufise amategeko yuko iyi ntara yacu iri mu ihiganwa ry'iterambere. Nibaza ko kuri uno mwanya abanyabujumbura twese nizere ko twifuza ikibanza ca mbere, sivyo ga yemwe? Kuko turafise ibikwiye kugira ico kibanza tugitahukana. Yabivuze nyene icubahiro siringo ndabisubiramo. Turafise incabwenge nyinshi, tuzoja hamwe tubagendere, hanyuma twegeranye ivyiyumviro vyotuma dushika kuri yambona kazoza. Mu kugira tubishike ko rero ni ibintu bitatu. Ubwa mbere, Bujumbura ubu yifashe gute? Bimwe mu gifaransa bita diagnostic. Mbega twifashe gute? Dufise iki? Ubwa kabiri, twifuza gushika hehe muri yambona kazoza? Hanyuma tubuze iki? Habuze iki kugira tuyishike ku yambona kazoza? Aho rero hamwe duca dusaba incabwenge, tugaja hamwe tukigira hamwe ivyokorwa kugira ivyo bibuze tubironke, hanyuma yambona kazoza ya migambi twiyemeje muri 2040 na 2060 tubishikeko. Rero bizosaba ko twamana, tuzobagendera amakomine, amazone ku mitumba, hanyuma turabire hamwe ukuntu iyo mbona kazoza twoshikako. Mu kurindira mudufashe. Hariho bimwe tumaze kubona, usanga itunga ry'igihugu ririko riratwagwa, riribwa, rirasahurwa, kandi abenegihugu mubibona. Kumbure hakaba gutinya ngo nobivuga, ngo norara kumbure mu gaco canke borarabanyisha. Oya, nta gutinya. Ikintu cyose mubona kitagenda neza, mubonye ugomba kononera ubutunzi bw'igihugu, telefona, bwira umukuru w'umutumba,
bwira chef de zone musitanteri na jewe mu telefone ahasigaye n'icubahiro ndakengurutse murakoze Imana ibahezagire mwese navuze ngo natanze telefone sobero yitange ariho abatayumvise nimero ya telefone yiwe telefone yawe yitange rega ndicabona ko wayitanze telefone yanje iriko mbere na WhatsApp ni 61 amajana 220 amajana 957 reka nsubiremwo 61 amajana 220 amajana 9 umuntu atwara umukuru w'igihugu muravuga nti jewe ntintwara quartier kiriri hajya niho n'abanyerekana ko ntwara ibikorwa rusangi ahambere nohera mu kurarika ni ku mukuru w'igihugu bavuze ngo ntuhinjira agaca nandika akete ntibasimura mu mpera none ko ubu ntwara none muzitandere nawe umuntu atwara ku kirimba cy'umukuru w'igihugu murumva ko akomeye none rero naje ndi mu bene igihugu bawe none nagomba udushikirize nawe akari ku mutima ego murakoze nyene icubahiro kumpa akajambo banyene icubahiro mwese muvyagiye mu bwugamo bw'iteka bene gihugu mwese mukoraniye muri kino kibanza c'iteka tugira amahoro tugira amahoro n'uburongozi n'intwaro nziza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi icambere na mbere mbanje gushimira Imana mushobora byose yo yemeye ko uyu munsi ubaho kuko ndazi neza ko yari wuzi twebwe tutaranabaho ndabasabye mumfashe dukomere amashi menshi cyane Imana yacu ubwa kabiri ndashimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ku mwizero yadushizemwo akaba n'ubu yabigaragaje imbere y'ishengero rikoraniye ngaha mu kudushigikira mu majambo meza nyene icubahiro mwumve ko tubakengurukira cyane nsaba ngo mumpera amashi nyene icubahiro ubwa gatatu ndashimiye abenegihugu bose bakoraniye ngaha ngashimira abenegihugu batwizeye bakadutora nukuri mwumve ko twemera ko tugiye kuba abasuku banyu icyo tubasabye nta byinshi nza gusubiramwo icyo tubasabye nuko mwokwizera kandi mugakorana n'uburongozi uburongozi nyene icubahiro yabivuze ntibuja kure y'abenegihugu icyo tubemereye nuko tuzokwamana imisi yose guhera ku mutumba gushika ku ikomine nta na hamwe tutazoshika tuzicarana hariya ku mitumba tuganire icofasha kugira ngo ikomine yacu itere imbere icyo tubasabye rero nuko namwe mwotubera ijisho mukatubera ugutwi mbese mukadufasha kugira ngo tuzamure ubutunzi bw'ikomine yacu imibano myiza iterambere rishika no ku rwego rw'igihugu nta byinshi novuga buramatari w'intara nziza ya Bujumbura yabivuze nyene icubahiro byose yabidushikirije kandi impanuro yadushikirize zose twazifashe nka nkama nyene icubahiro tubemereye neza ko tugiye kuzikurikiza aho bizotugora nk'abantu tuzohanuza turafise abadukurira mu mabanga turafise abadukurira muri byinshi mbese nitwabona bitugoye gose namwebwe turazi yuko mudashira kure abenegihugu n'indongozi
tuzobashikira. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Ego agatelefone kanje ni 69 amajana 589 ubusa 10 iriko na WhatsApp. Murakoze. Murakoze cyane, mwisubire mu bibanza. Ariko mu musitantire wa Mukaza bamubizi neza yuko ari wewe uri irembo ry'u Burundi. Babonye muri komine Mukaza hameze neza, bazocamira ko Burundi bwose bumeze neza. Nico gituma rero umenye kurabwa na benshi, ntuzohave rero usamara ngo nico kimwe n'uwibereye muri ya komine hariya hirya uja imushiha. None rero bavandimwe mwese, ndazi ko muri mukanyamuneza kubona mugira mutangure isemo nshasha. Ubu mwaka w'2025 twawise umwaka wa mbere mu nzira igana ku iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, iterambere ry'ukuri cya gihugu c'amata n'ubuki. None rero mwese mushire ku muzirikanye yuko umwaka uheze umwe wese azokwirimbura arabe ico yakoze. Uwo ari we wese, na jewe ndimwo, umwe wese ateza kuraba ico yakoze kugira ngo iyo nzira turabe yuko izoturamira twese. Ahanje ndazi yuko turi kumwe n'Imana byose bizogenda neza. None mwese ndabifurize kuroranirwa, Imana ibahezagire. Murakoze.